Okay, yes, tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Bagenzi, uyu munsi uri hejuru, aho turamutse turi mu ruganda rukomeye cyane, uruganda rusanzwe ruhingura ibyo abantu benshi, ibyo la population ikunda gukoresha kenshi cyane uruganda ruhingura isabuni. Uruganda rero rukaba rw'abajene bafashijwe n'ikigo Payeje. Uruganda rero rukaba rukomeye cyane, rukaba rukora ibintu bishimishije, ibintu biteza imbere igihugu, ibintu bishikana ku iterambere. Nakabona ko turi mu mbona kazoza 2040 igihugu cyifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Rero reka tumuramutse uwo tusanze ariko arakorera mu ruganda, atwidondore. Izina ngo ni Obasoni. Si byinshi tumuzi ko araza kubyivugira nawe. Turakuramukije Obasoni. Okay. Bisanzwe amazina y'iwanje aza kubabwira inyishu y'ababyeyi, n'andi mazina nagiye nitwa n'abantu babonye ngira ubwira bwanje. So amazina yanjye nitwa Inganji Jamali, aka HJM Maniga, sikizwa nitwa Obasoni. Sawa, nkuko rero mubibona ndi ngaha umumambre nanje w'ishyira hamwe ni Safi Savon muri kumwe. Ego dusanzwe dukora ibintu by'amasabune, mubibona. Ego turafise isabune, dufise n'isabune iri solide, muyibona isabune iri solide, isabune dori pana zazindi bahora babahenda, zimwe dori. Okay, ariko gusa kuri komande turafise n'ubundi buhinga turashobora gukora isabune ya liquide. Okay, kuri ibyo kandi uri umudandaza naho kuri komande turashobora gukora isabune wifuza, ibara jaune canke n'irindi bara ryose ushaka. Turashobora kubigura. Okay, atubwiye neza yuko bakorera muri Safi Savon. Mumezure mwongere mwisike. Arabatumiye rero muriko murakorera uwo ushaka barondera ni hehe? Okay. Umicungararo turi mu micungararo ni mu ntara yo hagati mu gihugu ndibaza benshi barayizi. Turazi ko ari Gitega muri iki gihe, ariko yahoze ari Karusi ngira mu cyamo y'ubuki. Tuba turi mu ntara ya Karusi, aho muri Shombo, amutumba ni kaneza wa Musanze, aho bitwa mu Kijyama. Umusanze mukorereza ibikorwa naho nyine mutubwiye. Murakoze cyane. Umugambi rero twinjire neza mu kiganiro, tukiri mu ntangamarara. Umugambi neza na neza mwawiyumviriye gute, mwawutanguye ryari? Okay, so umugambi twayumviriye kera cyane ko bando twatanguye kwiyumvira ni muri nka 2021 ngira tugiye twari turi ku ishure, aho twari twiga mu bene Joseph muhumba mu gihe tumaze kuyumvira, ariko turavuga ati none umugambi twokora gute, tuzasanga uburyo ari bwinshi cyane, ariko ko bwari ari bwinshi cyane rwose. Twashoboye kuvuga ati reka tuje hamwe twebwe nkuko twari bahungu babiri, tuvuga ati dukoranye abandi bangahe bashike batatu ngira dukure batanu. Ati ngira tugiye hamwe ngira hari icyo twokora, tugiye twaragiye hamwe kandi n'agaciro rwose. Turashobora guterera amahera angana n'ibihumbi 550, numva ko twaciye turonka miliyoni 2 n'inusu. Tumaze kuronka izo miliyoni 2 n'inusu twagiye turakora, ariko ko twakoze ntabwo ibyo twakoze byagenze neza, kubera bwa buryo bwo twari dufise byarahavuye bimera nk'ibyari. Turavuga ati tuje mu bindi, kuko ikintu cyasira ducuza mu kindi turasimbira mu bindi bintu, ariko uko twamye dufise umugambi yuko twaguma twumva yuko dushobora kushikana handi hantu. Twaraciye twinjira mu bintu by'amishami rya Payeje, naryo yagira icyo ridufashije kuko twishyuye kabisa, baratwishyura inyishu yari nziza cyane. Igihe nyine kitari gito harageze nyine yuko muri rusange ngira mubibona, murinze mubona yuko bamaze kutwara turakorangira mu kibuga yuko byagenze neza.
Okay, baratubwiye neza aho baciye iyo baje bazananye, ariko rero ko twaba twumva yuko atakazi kabura intambamyi, nta ntambamyi murashobora izindi guhura nazo? intambamyi ni nyinshi cyane, intambamyi ni nyinshi cyane. Noneho ngira mwese muba mubyumva nk'ubu igihe cy'ibitoro murabona cyaraduze, kandi murazi twebwe produit dukoresha nyinshi dukoresha nyinshi ziva kure yacu rwose, kuko produit dukoresha ziva mu Rumonge cyangwa zikava mu Bujumbura. Ikintu cya déplacement rero kiba kigoye, urumva ibintu biriko birava mu Zarumonge bija mu ntara hagati, muca mwumva ko ari ikibazo. Ego muri make intambamyi duhura nazo kanini ni izo kugira turonke ibikoresho. Ni kuvuga matière première niyo ibagora rwose, ahandi ho akazi muriko murakora nk'ugwaruka, tubona mugifise ingufu, tubona mufise ubushake bwo gukora, guteza imbere igihugu, ndetse no gushikira imbona kazoza vyoroshe. Nakare ngo umufuko wose uronka amafaranga, namwe muri iryo terambere. Ndashaka rwose. Ego kabisa. Okay, niki usaba abariko baradukurikirana, abaza kukubona, niyihe mpanuro uza kubaha? So nk'impanuro nobaha jewe kubwanje, ndabasaba kuba bariko barakora ikintu cose kudacika intege, canke intambamyi yose uhura mu kintu uriko urakora, ukitaye ukaraba jewe kino kintu uko bitegerezwa kose ntegerezwa kugishikana, uko bitegerezwa kose ntegerezwa kugishikana. Ico nico kintu novuga ati nico kintu nomera nk'ubahanura kanini. Ikindi naco nomera nk'ubahanura nuko mu gihe bamaze kwitayide rero boca baraba ati mbega kino kintu nzokenera iki nico kintu cose kugishiramo ingufu. Muga muri rusangi igikenewe mu bintu byose ni tama n'umwete. Aha turabona amasabuni menshi harunze. Aya masabuni nayo muyogera, nayo muyakoresha iki muri rusange? Okay, aha ko aya masabune aya mubona ngaha, aya n'amasabune tuba dukeneye guha abantu b'abagrossiste nabo badandaza bato bato. Muri make aya n'amasabune yo kurangutsa. Nk'ubu muri aka kanya turafise isabune y'igihumbi, kube yo kuranguza tuyiranguza 11,000 n'amahera 500, ariko iyo ushitse ngaha turashobora kuyaka bishitse ukadutuma nka komande, umuntu ashobora kugukororera kubera iyo komande uba watumye. Yego turafise n'indi sabune ngaha y'ibihumbi 29, muca muyumva ko isabune kuri detail ko ari 15,000. Yego nayo niyi. Muratweretse byose, kuvuga rero uwo bitura ushobora kuba atari hafi yanyu, mushobora kumushikanira ibyo ashaka kugira ngo iwanyu. Okay, kuvuga ko umushikanira twebwe ngira murazi ko ibintu byose bihera ku yanyu, sibyo? Kubw'umwumvikano twoshikanira intara yose ayo barimo twashobora kumushikanira gusa kubw'umwumvikano, twumvikanye tukaganira ku bintu byose, murabizi ko biva mu kiyaga. Ego coco ico nico twategerezwa, ariko kubera uburyo natwe buba butaraba bwinshi, murabizi biba bigoye. Turatubwiye neza yuko mwumvikanye, icyiza ari umwumvikano gusa. Ushaka kubitura mu gihe iyo ushaka kwarondera nko gatelefone yobatora. Ego gatelefone urashobora kudutora, sinzi yuko nk'abantu benshi bakunda guca ngaha, gusa ni kubera abantu twegeye abarundi dukunda kugenda tudasoma. Nk'ubu hariho nk'umuntu yombaza nka nimero kandi akunda guca no ngaha, so hano mba nkorera ibihari, ariko ku batazi n'abaho nkorera inimero ndashobora kuyibaha nta kimwe. Tubwira mu gifaransa no mu kirundi? Mu gifaransa no mu kirundi. Yego okay, nomero yanje ni okay, mu gifaransa ni +257, in English ni 662619257. Okay, mu kirundi ni 662619254. Nimero yiwanje ishobora gukoresha WhatsApp no ku nimero isanzwe. Ushatse kwitura wese haraho ikaze rero,
muri safisafibu mwoge mumese mwongere mwisige. Imana nibahezagire cyane, Imana ihezagire ubwo wese ariko arakurikirana urugwaruka ruriko rurakora ibidasanzwe, na cyane cyane ko ruri kwihangiro rya nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi. Umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawo ugenderemwo amafaranga. Reka tubashimire cyane, nimba ata ntererano, nimba ata mpanuro iyindi mwoha cyane cyane urwaruka rworwo ruri muvyo bita agashomeri kanini, urwaruka mworuhanura iki rworwo? Okay. So urwaruka ikintu noruhanura nka jewe nuko bobona yuko ahaza hacaniswe tuhabazwa, kandi iryo umuntu iryo sogokuru wawe aba yaravumereye nawe utegerezwa kuzorishikana. So rero twebwe kubera turi Burundi bw'ejo, nitwe twari dufise gukora cyane, ahubwo ivyo tubona twebwe basogo bacu canke bapapa bacu batakoze natwe tukaba arivyo tuzokora. Ku ntumbero yuko nyene ubona uriko urabona yuko isi igenda irahinduka, rero twe tukagenda dutera natwe tuyihindura nk'uko n'umuremyi yayidusigiye ati ntuyisige nk'uko wayisanze iyi si yacu. Rero urumva dufise vyinshi twe vyo gukora, nk'urwaruka rwose n'umuntu wese akiri muto, ahubwo yogira tama yo gukora cyane, agashyiramo umwete, akabona ikintu wenyene akihangira ikintu akeneye mu buzima, abona kizomugirira akamaro. Katubashimire cyane ku buhanya muduhaye, ubona ko mwari mufise ibikorwa byinshi byo gukora, ariko mwashimye kudutiza kano kanya kugira ngo musangize inkuru nziza abandi, abari kure n'abari hafi. Turabashimiye cyane, n'uwundi munsi ndibaza umundi munsi ntimuzotwankira. Karibu cyane tuganire, nta na kimwe kabisa. Murakoze cyane, Imana nibahezagire.